Nikiye kintu uzi kuri Shani? Mu buzima busanzwe ni umuyu wayo. Gute rero nihe bintu ahora gukorera yoze? Oya nimba atari banga nibihe bintu umuzi ko nyene by'umuyu wayo. Kuko nawe nutayivuga byo waraza kubivuga. Ndakucokoza sana. Iyo uri mu igori nawe ari novuga asanzwe ari mu defenseur. Ubwo na blague yenye mu kibuga razizana canke n'ubundi nyene. Oya na blague dara mu kibuga me ngize neza aramakuraje nagize neza nkamuha courage mu bindi buzima busanzwe turabraga sara me turi mu kazi turahana makuraje n'umuguruguru arakunda gutwenza arakunda kugira ibintu by'uburofa nyene ibintu by'abana. Nitwa Sakina Saidi nkaba ndumukinyi wa Top Girls Academy umwataka nkaba nkunda gukurikirana ikiganiro cha Linox Sport kaze mwese. Bakunzi ba Inox TV kandi baramutse nizera ko mumeze neza cyane bano mutukira novuga mu gihe gitandukanye no gutaka Burundi bwa Afrika ndetse no ku mugabane wa Burayi hose novuga bashaka kudukurikirana mu cyo rwacu rwa YouTube wandika Inox TV ariko kandi by'umwihariko n'ikiganiro Inox Sport nkuko bisanzwe. Hano kandi novuga turi mu kibuga novuga kuri yene aho umugwi wa Top Girls Academy usanzwe ukorera imimenyerezo uriko abandanya bitegurira ihiganwa rikuru ry'umwaka uzanda vuga Limited Women's League bagiye kugaruka kandi ku yindi ncuro ndiko nabigemere bagira kuri babiri basanzwe ari novuga abakinyi canka bigeme umugwi wa Top Girls Academy ndahera novuga ino mu bubamfu bwanje ndakuramutsa ugira ko unidondwa n'abakunzi b'ikiganiro Linox TV. Je akazina kanje nitwa Sabiyumva Shani abandi umukinyi wa Top Girls Academy. Yes, kurundi ruhande ndi kumwe na n'umwigeme hano kandi ariko nawe kandi akuramutsa ugira ko kandi unidondora. Ku mazina nitwa Muregwa Hera nkaba ndumugadi wa Top Girls Academy. Yes, nuko reka duhere no kwa Shani. Shani mu rugendo rwawe rw'umupira w'amaguru watanguye gute ukina umupira w'amaguru mbe byaje gute wewe kuri wewe? Aje icyambere nari nkisoma muri primaire nkabona abakinyi bagenzanje bariko barakina umupira ujya w'amasashe nanje nkabona umenga ndabikunze noja gukina amakwishure baca bagira cadukina interscolaire ndakunda ko nojamo nanje nkine kuko nari ndabikunda ndavyiyumvamo gusa ariko muhira ntibabinyemerera neza narababwiye muhira ati shaka gukina umupira w'amaguru baravugana mukobwa akina umupira nanje naravyiyumvamo kandi cyane kandi n'umukoci yarambwira ati wewe ugumubandanya hari ikiza wovamo umusaruro. Kurande gwa Riera wewe muhira nawe niko bagufata canke nawe warushigikiwe? Oya ndetse nigeze nshikirwa nkuko umugenzanje yabivuze bishase gusa. Yes, nuko mu buzima busanzwe cyane bisanzwe ukunda iki? Jewe ndakunda icyambere nkunda. Ndakunda sport. Nta kindi. Kuba ndakunda umuziki. Urazi gutamba? Ndagerageza. Nuye muririmbye ukunda? Muririmbye. Ndakunda muririmbye. Ndakunda Yami. Baje ukunda uye muririmbye? Diamond Platinums. Uranywa inzoga? Oya. Nikiye kintu uzi kuri Shani? Shani ko ndamuzi mu bya football. Ivya football cyane mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe ni umuyu wayo. Gute rero nihe bintu ahora gukorera yoze? Oya nimba atari banga nibihe bintu umuzi ko nyene by'umuyu wayo. Kuko nawe nutayivuga byo waraza kubivuga. Cyambere n'umuyu wayo kandi arakunda kubraga sana ziko njewe mbraga. Arakunda kumfyinisha hari umwanya ndamubwira ndetse shaka kubraga na wewe me akabashaka tubraga ndakucokoza sana. Iyo uri mu igori nawe ari novuga asanzwe ari mu defenseur ubwo na blague yenye mu kibuga razizana canke n'ubundi nyine. Oya na blague dara mu kibuga me ngize neza aramakuraje nagize neza nkamuha courage mu bindi buzima busanzwe turabraga sara me turi mu kazi turahana makuraje. Shani niki kintu nawe uzi kuri Ariel? Ariel icyambere aravurugana. Gutere mu buryo ubuhe? N'umuguruguru
arakunda gutwenza, arakunda kugira ibintu by'uburofa nyene, ibintu by'abana. Nk'ibintu mwebwe. Uramaze gukinira equipe nationale? Yego. Ninde mukinyi muri equipe nationale novuga umubuze uvuga ati turabuze umuntu bivanye novuga muri bwa buryo bwo gutwenza abakinyi, umwe anovuga abaha morale novuga muri equipe? Yabaduha nka morale. Bekere. Nye narundi Bekere. Ningiye ibintu muvuga ati tumubuze Bekere no muri turababara. Bekere n'umukinyi wa mbere. Aratanga vraiment morale, aracanga musabakinyi. Hamwe tumva natwe turi muri mudu yo gukina vraiment nk'ubu tutamubona mu mwanya turabuze amahoro kabisa. Ubwo muri novuga nyuma y'umupira w'amaguru habibaza ati yamara abakinyi mu buze busanzwe barabibaza ko ati yamara ati abakinyi babigeme ntibaja mu rukundo. Ubwo urafise umukunzi? Yego ndamufise. Wewe? Wapi ndera mukunzi fise. Kuko sinzi ko namwe muhaye muvyumva ariho benshi bavuga ati yamara ati abigeme bakunda nabigeme kubigeme. Ivyo birakunda kuba bivugwa cyane. Ariko umva benshi bashaka kumva ati eske nivyo canke nabo nyene bafatwa nk'abantu nk'abandi nyene kuko yo mukina umupira w'amaguru ntibisigwa ko muba mwigize bagabo. Ivyo bintu nibibaho basi ari ukuntu babona twebwe iyo dukina umupira kenshi ibintu byo kuvuga ngo turiko turagenda mu bintu by'abahungu basisi cyane kuko turazi ko umupira football twebwe abakobwa iyo ugize ngo ushaka kumenyerana n'abahungu cyane kuko hari ibindi bintu mu nyuma biza kandi navyo urinze ubikora uri mukobwa utakaza inguvu nyinshi. Rero kenshi usanga twebwe abakinyi b'abakobwa tubaye abagenzi cyane, abantu bakaca batuyumvira ko ngira toba dukundana hagati yacu ariko suko kubera baba babona tufitaniye imigenderanire nyinshi iri hafi karibu. Yani batatubona tumenyerana n'abahungu bakaca bibaza ko toba dukundana hagati yacu. Sivyo. Uyu munsi novuga ndafise muri babiri karokanye musanzwe mukira muri equipe imwe ya Top Girls Academy. Ubwo nakakaja mu mwogira nk'abakunzi banyu bakunze umugwa Top Girls ndaheri no kwa Ariel. Mere kwa Shani. Warubuze? Nagakajaba mubwira abakunzi ba Top Girls Academy mebo kwitega ko muzongera kuba munezero mu gutwara ibikombe canke n'ubundi n'urugamba rutoroshe. Vraiment turi tayari kweli uyu mwaka turipanze kweli ko ikintu cyari cyo cyose kizoshoboka kuko umoja ni nguvu tu tutapambana. Igikombe bacitege. Mwaka igikombe tubaciteze ndetse n'abanywanyi bacu abafana bacu batwiteguye umwaka dutegerezwa gutwara igikombe kandi. Kubande gwa rero nawe ariko niko ubibona? Yego nuko nyene kabisa. Batwitege. Yes, reka ndabashimire cyane mwe mwese mubande mudukurikirana ku Nova ku rubuga rwacu rwa YouTube ni Linox TV nabatumiye kuba Nova kubandanya mukanda kuri subscribe mukavuga mukasharinga mukakomanta kugira ngo bino biganiro byashusho gushikirana uvuga abakunzi bacu aho mugiye mutandukanye kugira ngo nabandi bashobora kuba Nova bironka ku mwanya ndabatumira kandi kuza gutumirira urubuga Nova gukurikirana urubuga kuno muguni Top Girls Academy kuri Facebook yabo kugira ngo muze maronka makuru yabo ku mwanya ndabagira ati ndabakunda cyane ngira ko nawe unasezera abakunzi ba Linox Sport. Turabashimiye cyane kuba mwatubaye hafi mukatubaza ibibazo natwe twaba twabishuye turabakunda cyane. Mugwe mudushigikira.